Yesu rero abahezagire. Nashaka rero kubabwira nti hari umurindi turi mu twebwe abizera. Uwo murindi urimwo ni ukuvuga ngo turiko turagenda turerekana ko tuzi Imana, twese turiko turondera Imana. Haleluya, Yesu ashimwe, shalom. Tukagenda gutyo ukibagira rimwe na rimwe canke kenshi igituma kitwirukanza. Hariho ibintu vy'imigisha vyaje vyigishijwe vyavuzwe kandi biriho, kuko vyose ubuye ngira ngo novuga nti ibice by'ubuzima bwacu bwose umuntu ashobora kubitorera aho abishira. Iyo umuntu atunze urutoki uwundi akagwa akavuga ati ibi ni Imana ibikoze kubw'inkomezi za mpwemu yera, kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ibiruta ibi muzobikora. Ego abantu bakavyemera. Sivuze ngo byose biba atari vyo, ariko harimo vyinshi tumaze kubona ko bitari vyo. Ariko kandi hakaba n'ibindi ubuye narahinduye, sigaye nsenga, singisenga kwa kundi, sinkivuga amashemezo ya Kiliziya, nsigaye nsenga nk'abaporoti. Igikuru si ugusenga nk'abaporoti, igikuru ni ugusenga Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, kandi mukivuganira. Cagihuzu cari gikingiye cagutuma uca ku wundi muntu caravuyeho, ubu urumwishikira. Niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe, ubu rero wahindutse umwana w'Imana. Abantu benshi narabivuze ejo bariho, ariko ntibazi ko ari abana b'Imana, canke bibaza ngo birizana gutyo kuko abavyeyi bari abakristo nanje ndi umukristo. Oya, kera hari ibintu twara tuvuga ngo kuguhagaze. Bishoboka ko hariho abantu benshi baguye bahagaze, kandi bari no mu mabanga, kandi bafise igihagararo ciza, mbere basa n'ivyete bisomeka, ariko mu mutima wawe harakubwira iki? Wewe hariko hakubwira ibiki? Nego ndashaka kukubwira yuko ukwizera kwawe niko kuzogukiza. Wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uzokira. Utamwizeye uramaze gutsindwa n'urubanza. Nta bindi byo kuvuga ngo hariho izindi nzira. Jewe rero ikintangaza, nejo narakivuze kandi agisubira, hariho abantu bahagaze kw'isunzu ry'inzu, bakababwira terega bijya babwiye ngo inzira n'imwe, sivyo, hariho n'izindi nzira. Ego Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo, niko yavuze. Ivyo ntabwo kindi kizobihindura, niko biguma, bizoguma uko nyene. Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo, nta kizobuza yuko nta yindi nzira iriho yatanzwe ngo tukabisoma mu kanya. Mumbabarire gatoya, mu kanya hari havugwa muri Yohana, mu vyakozwe n'intumwa 4:10, nta wundi ariho ashobora kudushikana kwa kiza atari Yesu. Reka dusome aho nyene mu vyakozwe n'intumwa 4:12. 4:12 hatubwira ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Nta rindi nzira. Ejo twaravuganye muri Yohana 14:6. Yesu niwe yivugira ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data atanjiyeko. No munsi rero hariho ijambo nagomvye nazanye, naje nitwaje, ryo mu Baheburayo 10, duhera ku musanzwe umurongo tugomba ni 38, ariko reka dusome duhereye kuri 32. Umutwe w'amajambo uvuga ngo gushikama atabwoba,
ariko mwibuke iminsi ya mbere hamwe mwari mumaze kwakirwa n'umuco, mwihanganira ibisinzikaza vy'ingwano vyinshi, kimwe mwacitse akabarore, mutukwa, mubabazwa, ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranye n'ababoshwe, kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ivyo mutunze, mumenya yuko mufise itunga riruta ivyo kuba ryiza rikamaho, nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe, kuko hasigaye igihe gito cane, kandi uwugira aze azoza ntazoteba, ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Naho niyo yiyonjorora ntazohimbara umutima wanje, ariko tweho ntituri abo mu biyonjorora bagahona, ariko turi abo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Ayo majambo arakomeye cane, murambabarira no munsi vyananiye gusoma ngira ngo nukubera za ngorane zanje mperutse kugira z'amaso, ariko ijambo mwogumya ni naryo nari naje nzanye, niri ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyo yiyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Abantu benshi rero ubu baravuye mu vyo kurondera ijuru, basigaye bari mu bindi vyo kurondera kuboneka, basigaye bari mu bindi vyo kurondera ivy'isi canke kurondera vya bindi bita imigisha. Yesu aguhe umugisha, Yesu aguhe umugisha. By'ukuri uriko urambwira Yesu aguhe umugisha, uriko uribaza ko Yesu yonyweza amavuta nkamenya ibice vyinshi, nkagenda mu bugororotsi n'ubwitonzi, ni vy'ukuri Yesu aguhe umugisha. Ndabifuriza umugisha w'Imana. Ego mugendere mu buntu bwiwe, kandi ntimube mu biyonjorora, kuko abiyonjorora ntibazobona ubwami bw'ijuru. Ngo hari inzira ya benshi n'inzira icamwo bake, kandi abayibona bo ni bake. Twarigeze kubivuga mu kindi gice, iyo nzira abayibona ni bake. Inzira ifunganye, hariho n'inzira yagutse. Ubu rero hariya none ibi biragoye gusigura inzira yagutse n'inzira ifunganye. Nabonye igice mwene data yakidusomeye, Yesu amuhezagire, ni yaratubwiriye neza kukiduha mu mwanya twari tugikeneye. Mwene data ejo bundi mwene data Piyo yatubwiye ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe babigira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushe kugenza gutyo. Ni ukuvuga tube hamwe muri Kristo, kandi tumenye neza ngo mbega mwene data vyifashe gute, umuganirize, kuko Satani ifise amayeri menshi, irihereranya umuntu ikamurya aho adashobora kwiyagariza mu bantu, ikamurira ahantu honyene ha wenyene,
akabura ikimutabara. Ego, Satani iragutera inzara, igaca ikurungikira igihumbu, ati kandi jewe iyo nzara nobigukiza, ingo nje kuguha harya haye amasote, ngo nje kuguha ibi na biriya, iyo nzara ntusubira kuyumva. Mu by'ukuri Satani kugira ngo nze kuguha urupfu upfa uhaze, oya. None rero inshuti yanje, turi kuri bya bindi, twirinde umurindi uduhindira aho tutazi. Imana ni nyabuntu, Imana ikora ibitangaza, Imana iravura abagwayi, Imana iravura n'ubukene, Imana ariko ico ishaka cane. Turaraba turabe mu ba Efeso 1:7, ngo turakibona mu ba Efeso 1:7. Reka tuhaje turabe muri Efeso 1:7 ico hatubwira. Mu ba Efeso havuga nivyo. Reka dusome mu Efeso 2. Ku murongo w'indwi tuza kuhasanga ijambo yishura ku kibazo ariko nshaka gushikiriza ngaha. Havuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa, namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu. Namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamwo kera, nk'uko ivy'iyi si bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora ivyo imibiri n'imitima vyacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo icyuma kiranzimanye. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nibaza ko ico gice gikurira. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu dukora ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Twari tugipfuye tukiri mu vyaha, twavuzuwe muri Kristo, none twagendana n'intabarigwa, twakora ivy'intabarigwa. None ubu bimeze gute? Twarabivuyemo gatoyi twongera dusubirayo, canke ntitwigeze tubivamwo? Nawe niwiyishure, niwiyishure. Ico gihe abantu bose bari basinzikajwe, bari binyoterewe no kubona yuko bakeneye, novuga bakeneye agakiza. Ubu rero biragoye kuri bamwe bamwe kumenya ko bakeneye agakiza. Bakeneye agakiza, muri ko none? Yego, niba uri muri gakiza, aho n'amahoro, karibu rero Yesu aguhezagire. None rero twariko turavuga umugambi w'Imana muri nk'uko tubisomye muri 6:7,
ngo yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ego, jewe sindabizi yuko aho uri inshuti yanje uri kuribaza aho wavuye naho ugeze. Hambere aho wari mu vyaha, siko? Hambere aho wari mu vyaha, siko? Hanyuma urakira agakiza, siko? Maze kwakira agakiza, maze kwakira agakiza warabatijwe, uwizera akabatizwa azokizwa, nawe utwizera aramaze gutsindwa n'urubanza. None wizeye iki? Ubu rero waravuye ibuzimu uja ibuntu, ubu rero ntukigendera mu vyaha, ubu rero ivyakubereye inyungu byose vyakubereye nk'umucafu ntubyitayeho. None witeze iki? Ubu ukeneye iki? Ubu hari ikintu Imana jewe muri jewe ico nibaza gitumye n'ubu mbaho, nuko Imana igifise ico inkoresha hano kw'isi. Muri uyu mwanya rero ndiho nico nzokorera kugira ngo tuhagarare muri rya jambo yatubwiye ati nimugende mukwire amahanga yose, mugende mubwire amahanga yose, muhindure amahanga yose abigishwa banje. Uwuzokwizera akabatizwa mubatize, hanyuma ikindi ayandi majambo yavuze nayo turashobora kuyavuga, nuko yavuze ngo reka turasome uko handitse. Yavuze ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Ego, ni ukuvuga ayandi majambo Yesu azokwamana natwe, ariko tukurikije uko ibihe biriko biragenda, nubwo ejo twabivuze gatoyi, twiteze ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ibihe vyahanuwe vyarashitse, murabibona, ubeshi n'ubwenge vyaragwiriye, abantu barondera inyungu ku buryo bwinshi, urukundo rw'amafaranga rurarenze, n'abavyeyi n'abana ntibagikunda abavyeyi canke abavyeyi, hari ibintu vyahindutse no mu migenderanire y'abantu. Abantu barikunda cane, abantu bafise ukwikunda cane. Mwami Yesu rero ari mu kugaruka, ico agomba nuko yoza gutora ishengero ryiwe. Ishengero ryiwe rizoba rigizwe n'abande? Rizoba rigizwe n'abizera bose ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wabo. Hariho abantu bagiye bagira impungenge bakavuga bati none ko abizera bariya nabe na buriya ko ari benshi, mwe mwumva hoba harimo ukuri, twebwe Imana yaratwibwiriye. Reka turabe muri Yesaya 5:9. Muri Yesaya 5:5 hatubwira aya majambo. Turabe Yesaya 5:5 hatubwira ngo kuri 5, kuko ivyakingira abafise ibigwanishwa intambara n'impuzu zivumbagajwe mu maraso bizoba ivyo gucanwa bibe nk'inkwi z'umuriro. Kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese, Uhoraho
umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo. Ku ngoma ya Dawidi no mu bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none gushitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho Nyen'ingabo uzoshitsa ivyo. Iyo ni ijambo twahawe. Hariho n'irindi ruri mw'ibaruwa ryandikiwe rya Yohana rya mbere, igice ca 5, umurongo wa 20, ngira ngo turahera kuri 19 kugira ngo bitwumvikane ko byumvikane neza. Yego, turahera kuri 19 dusome na 20. Havuga ngo turazi yuko turi ab'Imana, kandi isi yose iri muri wa mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje kuduha ubwenge ngo tumenye ivy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri y'ubugingo budashira. Soma nawe muri Bibiliya yawe ufise version ufise, ntayo nzi, ariko reka jewe mfate muri kano kanya mu ntunge, mfate Bibiliya y'Igifaransa nsome ico gice mpeje kubasomera. Ni ibice 2:30, rimwe Yohana 5:20, 19:20. Nkuko mvuze ngenda bisome mu Gifaransa. Bibiliya yitwa Louis II. Sinagenda muri iki kibanza navyitegurira gushobora no kuzana n'izindi Bibiliya zo mu zindi ndimi, ariko mufise ngaha y'Igifaransa n'iy'Ikirundi, ariko y'Ikirundi nayisomye. Reka dusome mu Gifaransa naho. Havuga ngo nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, le véritable. Et nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, son Fils. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu véritable et la vie éternelle. Ndazi yuko igice gishobora gutera bamwe uruhagarara, ariko ijambo ni iri dusoma muri Bibiliya yera. Nawe kandi ukwiye kumenya ko nta yindi nzira iriho n'imwe. Ikindi kintu ukwiye kumenya nuko nta yindi nzira iriho izo gushikana kwa Data ahatari muri Yesu Kristo. Ego, naje nitwaje ibice byinshi kuko si ukubera ko ari ibice bibuze muri Bibiliya, murabizi biragwiriye, ariko reka tuze turasoma ibijanye no kwizera, kuko twamaze kubona yuko ibijanye no kwizera Kristo nibyo bikuru, kubera ko utagira ukwizera ntazobona Imana. Utizera Kristo waramaze gutsindwa n'urubanza. Kuri wewe Yesu ninde? Abantu benshi baragendera barajana n'abandi. Twabonye Yesu abajije ikibazo, akakibaza intumwa ati, mbega wewe, mbega kuri jewe ndinde? Barabuze ico batahura. Petero wenyene niwe washoboye kwishura. Petero niwe washoboye kwishura kuri ico kibazo. Kubera iki ari we yashoboye kwishura kuri ico kibazo? Nuko rero reka dusome Abaroma umurongo wa mbere, igice ca mbere, umurongo wa 15 gushika kuri 17. Hatubwira nambaye umurongo wa 15 gushika ku wa 17.
Eh, avuga ngo ariko mbandikiye hamwe ndushirije gushira amanga nkibibutsa ko ubuntu nahawe n'Imana ngomba umusuku wa Kristo Yesu ku banyamahanga nsukirira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi kugira ngo abanyamahanga babe ikimazi gishimwa cejejwe na mpwemu yera. Nuko mfise ukwirata mu vy'Imana muri Kristo. Nta wundi dukwiye kugiramwo ivyo kwirata atari muri Kristo. Ari igitabo kidakunze kumenyekana canke benshi badakunze gusoma kuko kiri mu bitabo vya bimwe vya bitabo vyanditswe bwa mbere. Habakuki dusoma umurongo wa igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatanu, hatubwira ngo imburi Habakuki abona ivyaha biri mu gihugu n'igihano cavyo. Imburi uwavugishwa n'Imana Habakuki yeretswe. Uhoraho we, nzogeza ryari ugutakambira ntunyumve, kandi nkuborogera kubw'umuryano uriho, nawe ntuwungize. Niki gituma unyereka ibigabitanyo ukitegereza ivy'inzigo? Kuko ubugesera n'umuryano biri imbere yanje, hakaba n'imitongano, kandi havyutse n'ibihari. Nico gituma amabwirizwa asigaye yafororotse, akaba ata manza ziroranye zikiboneka namba. Kuko umunyakibi atangatanze, umugororotsi irya nino, bigatuma imanza ziboneka zigoramye. Enda nimurabe mu mahanga, muvyitegereze, mutangare, mwumigwe, kuko mu gihe canyu ngira nkora igikorwa mutokwemera naho mwokibarirwa. Kuko iheraba ngira nkakamure abakaludaya, ryahanga ry'inkazi kandi ry'inkuba bagenda batera isi iyo iva kagera, bakikeberezako mambara icuma nkoresha kirazimye bakikeberezako ingo zitariza. Imiryango iriho, hari ivyaha vyinshi tubona kandi bikomeje, kandi ibi vyaha tubona nta muntu azojana ivyaha mw'ijuru. Ivyaha ntibizotuma abantu baja mw'ijuru, kandi ko biguma bigwira, hari ibi hari biriya. Ego sindinze kuvuga ivy'imiryango. Imiryango iriho, aho umuntu ageze hose haba imiryango, haba gukumirwa, gukumirana. Ivyo vyose, ivyo vyaha vyose birafise urubanza mu misi izoza. Noneho mu kanya twasomye ngo Imana yarabagize bazima hamwe mwari mwipfuye, ariko yabagize bazima muri nde? Yabagize bazima muri Kristo. Nshuti bakunzi namwe bavukanye, reka tugarukirize ngaha. Nongeye ndabibutse yuko wewe aho wicaye, niba hariho icaha wicaranye, niba utarakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, niba waramwakiye ukavuga ati yamara namwakiye mugabo jewe vyo kubatizwa vyiwe ntavyo nshaka,
ntabyo ngira ndabigira uko ndabyumva jewe, naho nyene hari ibikikugoye. Kumbure uyu ni wo mwanya wo gusenga, kuko Imana yaravuze ngo nimudodore muzohabwa, musabe muzohabwa, mudodore muzogororerwa. Kandi Imana yacu ntaco idatanga. Iranatubwira iti mbega mwebwe babi, iyo abana banyu babasavye murabaha, babasavye umutsima, babasavye umukate ntimubaha ibuye, babasavye ifi ntimubaha inzoka. Kandi mwebwe muri babi, namwe nimusabe data wanyu azobaha. Aba rero ndabifurije umunsi mwiza. Ico nifuza ko musaba kurusha ibindi, isengesho ryanje mu vy'ukuri nuko twese tuzoja mw'ijuru, nuko twese tubona Yesu nk'uko ari. Dawidi muri Zaburi ya 27 aravuga ati hari ikintu nipfuza, nokora igishoboka cose kugira ngo ndakironke. Nukuri kuba mu nyonga h'Imana nkitegereza, reka ndaharonde. Ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Amen. Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Hireya Ninazwe, umupasiteri w'umumisiyonere bakora urugendo mu mahanga, niho tubarizwa, aho tugeze ico gikorwa turagikora tukumenyesha ivy'agakiza ka Yesu. Aha kuri runo urubuga rwitwa Shingira Intahe Imana Nzima. Ufise akanya wifuza gushingira intahe Imana yawe, ivyo yagukoreye canke ivyo yagutumye aho bigejeje kubivuga, karibu uzoturondere ngaha muri WhatsApp. Bambe muri hariho aha hepfo hariho inimero ya telefone tubonerwako kuri WhatsApp, canke mutumukire email, tuzoheza tuvugane. Mushobora gufyonda agakumu ka gutya canke mukayikwiragiza iyi audio ku bandi kugira ngo benshi bayibone. Kumbura bumvise hari abandi bataravyumva, hariho abo bishobora guhindura benshi kandi ubafashe. Nkaba ndabakunda mwese aho muri, ndabagumbiriye, ndababona aho muhora mushirako utumenyetso, muri mu bihugu vyinshi. Sinovuga ngo ndabiheze ko mbona ntava nibagira gwawe, ariko reka tuvuge ko abo mu Burundi bariho, nabo mu Rwanda, nabo muri Kenya, nabo muri Tanzania, nabo muri Congo, nabo muri Zambia, abo muri Malawi na Afrika y'Epfo, abo mu Burayi, abo mu Bushinwa n'ababonye, mu bihugu vya Aziya, no mu bihugu vya Amerika ndamaze kubabona bafyondaguye. Gushika ubu rero nkaba nezerewe n'ukuntu mukurikirana aya majambo, sinezerewe n'ibiharuro byanyu bitera biduga, kandi Imana nibihe gucubahiro, ariko nezerewe cane ndonezerwa kurusha menye ko aya majambo yagufashije ugaheza ugafata ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko nta yindi nzira iriho atari Yesu Kristo. Uri mu yindi dini itemera Yesu nk'umwami n'umukiza wayo, canke imwemera nk'umumarayika, canke imwemera nk'umuntu w'intore, hari ikibazo ufise. Subiramwo wumvirize, baza Imana, kuko Imana iyo yirondeye irakwiyereka, izokubwira neza uwo Yesu uwo ari we. Sawuli yarahama abashingira intahe Yesu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo yageze mu nzira, ijwi riramuhurikira, yumva ngo mbega urinde, ati ni Yesu weje kurahama. Yesu akwezagire, ugire umunsi mwiza. Nihire ninahazwe uko nabibabwiye, urubuga Shingira Intahe Imana Nzima. Naho gutaha
Yesu abane namwe. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aba bakunzi, abantu beza baje barafata umwanya baranyitegereza barumviriza ibyo mvuga. None rero Mana, niwikorere igikorwa cawe, jewe ndavuze ariko wewe ni wowe ukora. Mpwemu wawe niherekeza amajambo yawe, igakora n'ibitangaza vyawe. None rero Databuja, ikitagororotse ndayisaba imbabazi, ariko kandi nsavye ngo kuri uyu mugenzi wanje, kuri uyu yanyumvirije, nawe ngo yakire ibyo wacishije muri jewe kuri uyu munsi. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye, amen.